Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubara natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Ndagwaye kaze rero wowe aho uherereye hose uri nga mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, mu gisagara ca Bujumbura, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata c'intwaro ibereye be n'ibibazo bihanze igihugu muri ino minsi. Bimwe mu bibazo bihanze igihugu muri ino minsi ni ikena rya bimwe mu vyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mbere naho kwiyunguruza vyabaye ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose bigaterwa n'ikena ry'igitoro. Perezida Evariste Ndayishimiye uti ndacifatiye mu minwe. Pasiteri Habimana yitwa Metusera ati ndafise igitoro nzozana igihugu cyose c'u Burundi kikaronka. Mwishirahamwe Prestige barahabwa amahera ava mu banki nkuru y'igihugu BRB. Iyo shirahamwe mbere ryaranashimye kujana igitoro cyakigenewe abarundi muri Republika y'Intwaro rusange ya Kongo ngo kuko ariho bakigura amahera menshi cyane. Iri akaba ari nishirahamwe kandi bivugwa ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ni mu gihe leta yashize ko ikigo kijejwe uruja n'uruza n'ubundi rw'ibikomoka ku bitoro vyose ngaha mu gihugu c'u Burundi harimo essence, mazutu ndetse n'ibindi. Ico kigo bakacita Sopebu, ariko gushika ubu abanyagihugu baravuga ko ataco ico kigo cabafashije. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ubwo ari imbere y'abashinga amateka we yarivugiye ko rwose atanyishu afise kubirabana n'ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ingene cobonekamwo. Ni mu gihe umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji nawe ariko arabazwa vyinshi kubirabana n'igisata cyo kwiyunguruza ndetse n'ibitoro ingene vyabuze ngaha mu gihugu. Benshi kuri ubu baba bategereje ijambo riva ku bategetsi bo hejuru, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu vyo yama avuga umunsi wose avuga ko abarundi banezerewe ataco babuze, ko abarundi barya bagahaga, ko umwimbo wabonetse ari mwinshi cyane kandi ko umugisha wabonetse mu gihugu c'u Burundi mwinshi cyane mu kuntwaro yiwe nk'uko yavyivugiye ku munsi wa gatandatu ngo bariko barahimbaza imyaka 4 umuhisi Petero Nkurunziza yitavye Imana. Murano makuru nta makuru tuza kugaruka hanini kubirabana n'ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuze kandi no kubageza ko ingene abanyagihugu bavuga ko abajejwe intwaro mu gihugu bihaye ububasha bwo kuronka igitoro bashatse canke bakagiho bashatse maze abandi bakabura. Aha harimwo babura amatari b'intara ndetse n'aba musitanteri barongoye amakomine atandukanye, harimwo n'abatwara igipolisi mu turere tumwe na tumwe tugize igihugu. Byose ntuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utozicikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV mbaye kaze muri ano makuru. Ibinyegezwa mu ikena ry'ibitoro mu Burundi. Abategetsi ubwabo barashiriye isosiyete izana ibitoro yitwa Prestige. Iyo sosiyete igakoresha amahera y'Ibanki y'igihugu BRB harimwo amadolari, ariko igitoro ngo cyari kikenewe mu Burundi iyo sosiyete yacaga ikijana muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaremesheje ikiganiro kubamenyesha makuru akanabazwa vyinshi kubirabana n'ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi baravuze ko ico gihe we yaravuze ko nta vomo afise ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko nabo niba bagikeneye boja kucironderera aho harimwo igitoro ndetse n'ivyo gupfungura, aho abanyagihugu benshi bariko barataka inzara ko yazura inzara mu gihugu c'u Burundi. Ngo wagize ico avuga kandi ni General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, ariko nawe ari imbere y'inama nshinga amateka yarivugiye ko atanyishu afise irabana n'igihe igitoro kizobonekera. Mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriye we yavuze ko ikibazo c'ikena ry'igitoro kizofatirwa inyishu mu myaka mike cyane, ngaho bagiye gushora hanze umwimbu w'amavoka ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi reka twe kubitindako dutangurire gato
inyuma y'imyaka 2 aho igitoro cyatanguriye kubura mu Burundi gushika kuri uyu munsi aho kimaze amezi kitaboneka nk'uko vyahora n'ico gike cyaza mu gihugu nikiza ahubwo leta igatangira gushiraho amategeko atandukanye aho atamodoka zemerewe kuja gutondera ku bunywero bw'ibitoro aho ata muntu numwe yemerewe kujabukana igitoro kivanye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo akizana mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'izindi ngingo zigenda zirafatwa umunsi ku munsi. Ubundi ibura ry'igitoro ryatanguye kuvugwa cyane mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo hari hatanguye kuvugwa ihangana riri hagati ya President Ndayishimiye ni wari umushikiranganje we wa mbere Arengiyome Bunyoni w'ico gihe wasubiriwe na Gervase Nderakobuca kuri ubu. Imbere gato yuko Bunyoni akurwa President Evariste Ndayishimiye yari yemereye abarundi ko igitoro kizoboneka kandi ko kizoboneka ku bwinshi. Mu gihe General Bunyoni we yari yavuze ko ico gihe yari yavuze ko ahubwo gishobora kubura rwose anasaba abarundi kumenya gucumbagira. Evariste Ndayishimiye ico gihe yahereza icizere abarundi Arengiyome Bunyoni we akadendura icizere na gitoyi cari gisigaranywe n'abanyagihugu bato bato. Musiguro ico gihe bose bahuriza ko yari ingwano ya Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya akaba yatuma igitoro kibura. Ico gihe rwose mu bihugu vya Afrika ibintu vyari vyakomeye cyane kubirabana n'ibikomoka ku bitoro aho intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatumye vyinshi bizimba na hamwe bakanavuga ko hari naho bitari vyemerewe gutambuka mu nyanja. Ahandi carazimvye ariko nticabuze ariko mu Burundi ho igitoro cyagumye kuba umuzi wibuye. Ico gihe nibwo President Evariste Ndayishimiye yacishamwo ikibazo c'amafaranga y'agaciro naho atabitomora neza. General Bunyoni we ico gihe ntaco yabivuga ko bamwe babikurikiranira hafi bo bakavuga ko ikena ry'ayo mafaranga ryari rifise uruhara runini. Mu gihe General Gervase Nderakobuca we yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano we yarasigaye agereranya igihe Uburundi bwari bugezwemwo n'igihe intwaro ya President Buyo yagezemwo muri embargo akaca yemera ibiganiro. Abandi bari bafise amakuru y'ibanga ico gihe bari ko baravuga ko ihinyurana ry'ibihangange kubijanye n'isoko ry'ibitoro ariho RPA yemeza ko ishiramwe rishasha Prestige rivugwa ko ari ryo mupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye n'umuhungu wa President Juvenal Habyarimana yahoze arongoye u Rwanda ari ryo yari rishaka kwigarurira isoko ry'ibitoro ribanje guhungabanya ishiramwe Interpetrol yahora ikizana. Tubibutse ko Arengiyome Bunyoni yari afise imitahe ndetse n'ibiduga byazana igitoro mu gihugu cy'u Burundi mushira hamwe Interpetrol. Bamwe bakavuga ko ivyo vyakorwa babanje guha ibiturire bikomeye bamwe mu bagenerali bagisibije mu butegetsi bwa CNDD FDD ngo biyonkore kuri Arengiyome Bunyoni mu nyuma bashigikire President Evariste Ndayishimiye. Igihe ishirahamwe Prestige riherewe uburenganzira bwo kuzana igitoro mu Burundi ndetse rikemererwa gufata amafaranga mva makungu harimo amadolari n'amayero mu banki nkuru y'igihugu BRB, igitoro carabandanije kirabura ndetse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 bamwe bakavuga ko ivyo President Evariste Ndayishimiye yageza Bunyoni ko ari we abiteye ndetse n'ibibazo vyari bihanze igihugu ko atari wahubwo ko ikibazo cari mu butegetsi mimbere. Ni mu gihe vyanashitse mu ntara zimwe na zimwe ahubwo abajejwe intwaro bakihubasha bwo kuronka igitoro bashatse canke bakagiha obo shatse maze abandi bakakibura. Ni mu gihe kandi nko mu ntara ya Rumonge akarorero ka hafi ico gihe vyari bigezwe ko aho abashaka igitoro bandikira buramatari w'intara kugira ngo nawe abahereze ikete ribemerera kuja kuronka igitoro ku mastation atandukanye mu gihugu. Reka navyo tubigaruke ko ico gihe ni ibintu vyavuzwe cyane ndetse biranatera uruhagarara mu gihugu aho bamwe bavugaga ibintu vyabatangaje mu Rumonge n'ingene igitoro gitangwa ngo bakaba bari bageze aho kugira uronka igitoro banza kwandikira buramatari akakwemerera. Nikete umukuru w'umutumba icatangaje abantu Nikete umukuru w'umutumba wakanye nkuko yandikiye buramatari kugira aronke igitoro kizomushikana mu rubanza rw'umuryango rwari kuzobera Igitega. Iyo kete yarerekana ko umuyobozi mwishikira wa buramatari ari we yasinye ko amwemereye kuronka igitoro. Kumbure ngo umuntu yosigura ko vyagenze gutyo kubera yarondera igitoro cinshi cari amaritiro 150. Ngariki ingorane yacibaho niyo kumenya ico abategetsi bagiye barabira ko kugira ngo umuntu aronke igitoro. Ngibaze nk'umugambwe badakunda ufise urubanza
bazokwandikira buramatari ngo abahe igitoro cyo kuja mu rubanza rw'umugambwe adashaka mu ntara yiwe. Abategetsi ngo bari bageze aho bakora ibishoboka byose abanyagihugu bakabaha ibiturire biboneka kugira ngo baronke igitoro. Mbere ngo hari naho haza nk'igitoro kingana n'ilitiro 10,000 kuri sitasiyo imwe, ariko ugasanga buramatari arihaye ububasha bwo gufatira litiro 1,200 wenyene, kandi bizwi ko ngize imodoka z'abategetsi zanywa n'ubundi ubwoko bwa mazutu atari essence. No muri komine Ntahangwa Musitanteri ico gihe yarihaye ibara. Benshi bari batondeye igitoro kuri sitasiyo iri imbere ya Chez Gerard Kigobe, sitasiyo ya Interpetrol kera yahoze yitwa Engine Kigobe. Rero ngo nibwo bose bari batonze igitoro kije ako ubwo nyene Musitanteri wa komine Ntahangwa yaciye agenda avuga ko bamuha igitoro ngo c'imiduga izoja muri antahama y'uyo munsi. Bace bamuha amaritiro 200 kuko yajanye imiduga myinshi. Ari benshi baciye babura igitoro kuri uwo munsi, ari naho imiduga ishobora kuba yaratanguriye kurara ku masitasiyo. Uwo munsi kandi Musitanteri umunsi ukurikiye Musitanteri yasubiriye kuronka igitoro. Gishitse Musitanteri wa Ntahangwa yaciye asubirayo nanone, kumwe yavuga ko bategezwa kumuha igitoro kingana n'ico bamuhaye ku munsi wabanziriza uwo nguwo. Abari bahari baterwa mu rwinshi bavuga ko ariho baraye kubera igitoro cejo ariwe yagitwaye, bati none uragarutse. Igitangaje kandi imiduga ngo bari bujuje igitoro n'ubundi ku munsi wa mbere niyo yasubiriye kunywesha gushasha kandi barayihaye. Batohoje neza basanze amasitasiyo ari muri Ntahangwa yose yaronse igitoro. Musitanteri yaciye agenda gutora ico ashaka. Ngo yoba kandi yarafise n'akarwi kamucururiza igitoro c'amagendo, aho ibido y'amaritiro 20 ico gihe bayigurisha 120 vy'amarundi. Ngibaze rero ngo ikamyo yari yazanye amaritiro 10,000 wenyene akajajana amaritiro 1,200. Nugusigura ko yajana kimwe ca 10 c'ivyo babaga bazanye kirenga ko gato abandi bose bakabura. Ibibazo by'abanyagihugu birumvikana cyane, bakavuga ko umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji akwiriye gusigura kongera agashiraho amategeko yumvikana ku kungena igitoro gitangwa muri kino gihe gikenye mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe abategetsi mu buryo bwo kwikingira bavuze ko gutondera igitoro ku masitasiyo ndetse no kurazayo imiduga bicafuza isura y'igihugu mu makungu. Ariko hakaba hari n'abandi bashoferi bariko baraduza ibiciro uko bavyishakiye, cyane cyane abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura, babavana Bujumbura babajana mu makaritsiye yagize igisagara ca Bujumbura, canke se babavana i Bujumbura babashikana mu ntara zitandukanye z'igihugu. Aho kuri uno munsi byavuzwe yuko igitoro kuri ubu amaritiro 20 yagugwa 600 mu gihe ugishaka we yakigura hagati y'30 ndetse n'40, bitandukanye no ku munsi w'ejo aho iritiro yagura 20 vy'amafaranga y'amarundi. Bimwe bakavuga ko ibi birabana n'ibura ry'igitoro mu Burundi biramutse bidafatiwe ingingo ruhasha canke se ngo abategetsi babifatirane bikiri bugufi, bishobora kuzovamwo ikintu gikomeye cyane, aho hashobora kuzovamwo imigumuko y'abanyagihugu ndetse n'ukundi no kudahuza hagati y'abategetsi n'abanyagihugu nk'uko muri no minsi bimeze, aho bamwe bavuga ko abanyagihugu bo mu Burundi n'ubundi bama biturije cyane kuko ibikorwa n'ubutegetsi vyo baba bibona, gusa bakanka gutera urusaku kugira ngo batahava bagirirwa nabi n'inzego zijejwe umutekano canke se imbonerakure. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza bivanye naho buri umwe wese aherereye kugira ngo nawe azashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.